Intambara ikomeza kuba mbi hagati ya Irani na Israeli ndetse bamwe batangiye kwemeza ko turi mu ntambara gatatu y'isi yose. Ejo ku munsi wa gatatu President Donald Trump yabajijwe niba azifatanya na Israeli mu guhasha Irani, yishuye ati ntavyo nzi, nshobora kubikora canke sindabikore, nta muntu numwe azi ingingo nzofata. Umuyobozi mukuru w'ikirenga muri Irani Ali Khamenei yagabishije leta zunze ubumwe za Amerika ati nizihenda zikivanga muri intambara ati bazobona neza Irani icarico. Igihugu c'Uburusiya naco nyene cahanuye leta zunze ubumwe za Amerika kutivanga muri intambara, ariko biraboneka ko Amerika bigoye cyane kureka Israeli ngo ikomeze kwaka umuriro iri gusukwa ko na Irani ikoresheje amamisile balistike na drone z'intambara. Igihugu ca Israeli gifise ibigwanisho rohonyanganda. Ibi bigwanisho ibifise mu mpisho ntiyigeze ivyemera ku mugaragaro canke ngo isinye amasezerano mpuzamakungu arabe ibijanye n'ibigwanisho rohonyanganda. Pakistan yagabishije kino gihugu ca Israeli ko nibihenda bagakoresha ibigwanisho rohonyanganda muri iyi ntambara nabo bazobasubiriza mu ndumane mu guhorera inshuti yabo Iran. None mu byukuri Israeli shakiki kubera iki ifise ibigwanisho rohonyanganda ariko ntiyemerere Irani nayo kubitunga? Abasesanguzi batandukanye babona ko Israeli itari kirarondera kubuza Irani gukora ibigwanisho rohonyanganda gusa, ahubwo bashaka no guhindura ubutegetsi buhari no munsi bakishiriraho bw'iwabo. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yashatse kwivugana umuyobozi w'ikirenga Ali Khamenei, ariko President Trump yitambika hagati. Ariko ni kubera iki Amerika idashaka kwinjira muri iyi ntambara canke ngo ifashe umwana wayo Israeli? Kugeza uno munsi ibisagara bikuru bya Israeli uhereye kuri Jerusalem, Tel Aviv, Haifa n'ahandi biri kuronswa imvura ya za misile balistike ziriko ziravita Iran. Inyuma ya Operation Rising Lion yakozwe n'ingabo za Israeli kwigenekerezo rya 13 ruheshi, Israeli yibaza ko Irani izorungika amamisile makeya nk'ijana canke amajana abiri nkuko yahora ibigenza hanyuma bagahagarara, ariko siko vyagenze. Uyu munsi n'umunsi ugira gatandatu igihugu ca Irani kirungika amamisile balistike y'urutavanako. Aho bigeze Israeli ikeneye ubutabazi bwa leta zunze ubumwe za Amerika canke yitabare yonyene mu gukoresha ikigwanisho rohonyanganda. Mugihe Irani itabagarika ibitero, leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kwinjira muri iyi ntambara nubwo abanyamerika batavyipfuza, ariko bakaramuka binjiye muri iyi ntambara ku mugaragaro. Uburusiya, Arabia Saudite, Pakistan, Syria navyo bizoca vyikazanura kugira batabare Irani. Intambara ya gatatu y'isi yose izo bitanguye vya nyavyo, kandi kugeza ngaha gusubira inyuma ntibizoba bigishoboka. Isi izoba iriko yinjira mu mwijima ushobora kuzoshira kuhereza ikiremwa muntu imbere y'umwaka w'2050. Nubwo ibihugu bimwe bimwe harimo Turukiya biriko bigerageza guhuza impande zose ngo zumvikane, Israeli yamaze kurya amavubi kandi bararahiriye kugwana ushika basenya ubutegetsi bwa Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Irani, igihugu gisigaye kibabangamiye muri kano gace ka Moyen-Orient. Ico umuntu yo kwibaza gupfukamisha Irani bizobashobokera nkuko babigenjeje kuri Palestina na Liban? Biragoye, ariko reka tubitega amaso.